kw'izina ry'abo dusangiye ibanga no kw'izina ryanje nyene nagomba munkundire ndabashimire cane mwebwe mwese mwitavye ubutumire mwari mufise iyindi mirimo ariko mwacaguye kuba hano turabashimira rero ako kigoro tubifuriza kuroranirwa igihe cose mumara hano ku gihitangabo kigira kane kuva mu mwaka wa 2005 Uburundi bwarategekanije gutunganya amatora uyu mwaka w'2020 igenekerezo rya 20 Rusama rigenwa ku bisango ry'amatora atatu: itora ry'umukuru w'igihugu, itora ry'abashinga amateka n'itora ry'abajenama b'amakomine. Ayo matora yose yarayabaye. None uyu munsi uri hejuru niteka ku murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora kubashikiriza ivyayavuyemo. Ariko imbere yaho twashaka ubwa mbere kubanza gukengurukira cane abo bose bagize uruhara mu nteguro y'aya matora no mu gukurikirana ukugene agenda. Aha twovuga uruhara leta n'inzego z'igihugu zitandukanye zagize kugira iki gikorwa gihambaye gishoboke. Zarashizeho amategeko agenga amatora twisunze, zararondeye uburyo bwo kuyategura, zarafashe kandi mu mugongo intambwe zose z'integuro hamwe n'amatora nyezina. Umurwi Seni urakenguruka kandi uremeza ko uruhara rwa leta n'inzego zayo rwabaye ntangere mu kugira ayo matora abe meza nk'uko bitegerezwa. Twoshimira kandi imigambwe ku kungene kuva mu ntango yakereye cane ano matora maze ikitaba igihe cose bikenewe kandi tukama tuyaga duhuza. Turayiteye intege, irerekana ko intwaro rusangi turiko turubaka mu gihugu cacu iri kwishinga imizi uko bukeye uko bwije. Abandi twokwemeza ko batanze impererano iboneka n'amashirahamwe yigenga hamwe n'amashengero. Turabashimira cane ku kwitanga mwerekanye mu kwigisha abenegihugu mu ntumbero yo kugira baje mu matora batekanye, birinda kujana nyabahururu, bazi gusobanura icatsi n'ururo, batahukiwe ku burenganzira bwabo nk'abenegihugu. Turashimira kandi bene wacu mvamakungu baba ngaha iwacu muri kino gihe hateye ikiza c'ingwara cabujije ingendo mu makungu, mu kuba barabonye ko bikenewe nk'inshuti n'abagenzi kudufasha urubanza ruhambaye rw'amatora mu kuza kurorera ingene rugenda. Mwabaye ivyabona vy'igikorwa abarundi baranguye, murabivuga uko mwabibonye, mubwira abandi ko Uburundi buriko burakomeza intwaro rusangi kandi buteye ku ntambwe ishimishije. Abo dushimira vy'umwihariko n'abenegihugu muri rusangi. Turabashimira ku vyiyumviro bitomoye twabasanganye, ivyiyumviro vyo gukomeza amahoro n'umubano mwiza. Twararonse akaryo ko kubonana nabo mu nteguro y'imbere y'amatora, maze barerekana ko bashaka amatora atekanye, umwe wese agatora mu mwidegemvyo. Natwe twarababariye tuti amatora azotekana bivuye kuri twebwe twese, mu kugira ubwa mbere inyifata ibereye, no gukoresha imvugo iremesha, hamwe no mu guhinyura uruhendo rudukwega kwegera mu mabi. Twaraye twiboneye n'amaso yacu ko tutayaze amasigira cicaro, kuko iyo Burundi kuva bukagera amatora yabaye mwituze, niteka ku benegihugu, niteka ku Burundi. Munkundire kandi nje ku mayange integuro y'amatora, kandi nushimikira cane cane ku biringo bitatu. Icambere ni gushiraho amategeko
aringaniza amatora y'ibihumbi 2020. Nk'uko tubizi amatora aba yisunga amategeko, nico gituma ni ukwibutsa amategeko amwe yisunzwe muri ano matora. Hari ibwirizwa shingiro ryatowe n'abenegihugu hanyuma rigashirwaho ku mukono wa ndwi ruheshi 2018. Hariho ibwirizwa rishiraho amategeko agenga amatora yo kuwa 20 Rusama 2019. Hariho n'amategeko y'umukuru w'igihugu rimwe riringaniza umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora, irindi rigena abagize ibiro by'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora. Hari itegeko rihamagarira abarundi kwitaba amatora, hari n'itegeko riringaniza imyiyamamazo ryo kuwa 2025 ndamukiza 2020. Ikiringo ca kabiri n'ibikorwa bitegura amatora. Imbere y'ibikorwa vyose umugwi seni wabanje kwiyumvira no gushiraho ihangiro ry'aya matora, naryo twasanze ryoba amatora meza atekanye kandi atunganye. Iri hangiro ryaratumurikiye ukungene twategerezwa kwifata mu nteguro yose, ukaba twaranzwe cyane no kuja inama n'ingingo n'abo vyega bose ku ntambwe imwe y'ibikorwa. Iyo nteguro irangwa n'ibikorwa bitari bike, muri ivyo bimwe ni ibi: hariho isekeza ryo kuganira n'abenegihugu tubibutsa ibijanye n'intwaro rusangi ryadushikanye mu makomine yose y'Uburundi. Hariho gushiraho no gutangaza ikirangamisi cy'ibikorwa vyose vy'amatora. Aha nocishamo ndabamenyesha ko atasango na rimwe ry'igikorwa ryasivye canke ngo ryunguruzwe. Hari gushiraho inzego z'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara, mu makomine, gushika no ku biro vy'amatora. Hari gutegekanya no kwegeranya ibikoresho twisunze ko hateguwe amatora 3. Hariho kumenya no kwemeza urutonde rw'abazotora, hariho kumenya abitoza, hariho kandi isekeza ryo kwigisha ingene abenegihugu bazotora. Kubera amatora 3 ataramenyerewe, umugwi seni wabonye ko vyoba vyiza bakomeje cane inyigisho z'ingene batora mu ntumbero yo kugabanya amajwi y'imvagusa. Umugwi rero wararungitse intumwa gushika ku mitumba yose y'igihugu. Izo ntumwa zagenda zitwaje ibishushanyo by'amakarita yo gutora, maze zikereka abenegihugu uko bazobigenza bari mu biro vy'itora no mu bwiherero. Turemeza ko ico gikorwa cafashije kuko amajwi imvagusa yarenze urugero. Hari rero no gukurikirana imyiyamamazo byafashije kuza turatanga impanuro zari zikenewe. Icya gatatu n'amatora nyezina. Amatora yo kuwa 20 Rusama heze yari amatora 3 abera rimwe, kandi ryari rya mbere ngaha mu Burundi atunganywa gutyo. Byakeneye rero integuro inonosoye kugira ibintu bigende neza, nk'uko ryobaye ari itora rimwe canke abiri. Iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi. Amatora aba mu mutekano ntangere, baratora atamusunikano, bahereza ku gihe kandi atawidoga ngo ntiyakiriwe. Uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora, imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza. Haratanga ivyegeranyo abaserukira bitoza bahari. Ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco. Hanyuma ukwegeranya ibiharuro vy'amajwi byabandanirije mu makomine. Aho mbere biheze ibyavuye mu matora mu ikomine vyaciye bitangazwa. Iryo tangazwa n'ibyavuye mu matora mu ikomine vyisunze ingingo ya 72 y'amategeko agenga amatora,
kandi iyi ni ikindi kimwe mu ngendo yo gukorera umugaragaro. Ukwegeranya amajwi byarabandanije ku rwego rw'intara, none uyu munsi bigeze ku rwego rw'igihugu. Mu kurangiza nagomba nsubire nabashimire ko mwitavye ubutumire, nibutse bamwe n'abandi kwihiganwa iryo ari ryo ryose rihereza ku rutonde hakaba uwuza imbere n'abandi bakurikira. Noneho mu ntwaro rusangi iryo higanwa ryamaho, ubutagiye imbere uyu munsi buraca akahashika. Nagomba no kongera gukeza abarundi bose ubungene bategereye ko amatora ari uburenganzira n'igikorwa cabo mu kwitorera imigambi y'abanyuze. Ndabateye intege rero maze babandanye gutyo no mu yandi matora ari imbere. Mu guheraheza nongere nsaba uhoraho kugira azobandanye amurikira amatora asigaye, maze tuzoyarangize abarundi dushima duhana ikaze iteka ritaha iwacu i Burundi.